Turongeye kunezerezwa nuko mwongeye gukurikirana kino kiganiro muri uno mwanya rero uwo muri kumwe akaba ari Eric Nshimirimana. Ico tugero kuganira akaba ari ijambo ry'Imana, aho tuganira bimwe mu byo kutugira neza muri buno buzima bwacu. Uno musi rero tukaba tubandanya mu rukurikirane rwacu rw'ibiganiro twatanguye, aho turiko turaganirira hamwe indwara ya diabete twasanze ari ruhonya miryango, ari ruhonya nganda. Muri uno mwanya rero tukaba tugiye kuganirira hamwe mu bimenyetso by'indani mu mubiri n'iby'inyuma bishobora kwerekana yuko umuntu agwaye iyi ndwara ya diabete. Iyi ndwara ya diabete hari ibintu ushobora kurebera ko ukabona yuko uyigwaye. Mu gitabo c'imigani igice 8:33 haranditse ngo mwumvirize inyigisho muco ubwenge kandi ntimuze muzanke. Uyu munyabwenge Salomo akaba yarabaye n'umwami wa Isirayeli kera, atugiriye inama yuko dukwiye kuzatwumviriza inyigisho kandi ntituzanke. Ibintu byo kutugirira neza muri ino si, muri ubuzima bwacu dukwiye kubiha agaciro, kuko abantu benshi banezerezwa no kuba heza, kugira amafaranga, kwiga, gukomera, kupfa kurya, ariko batitaye ku buzima bwabo. Kenshi ubuzima tuburondera turiko turira, twabutakaje dutwenga, tunezerewe, turi mu bihimbaro by'ibi na biriya. Niyo mpamvu abantu bageze ku musego w'igitanda mu bitaro, amagara bakitse, bibuka yuko bari bakwiye kubungabunga ubuzima bwabo. Ico bitwara signe symptome généraux de diabete tugiye kuzirebera hamwe. Diabete ikintu ca mbere gishobora kukwereka yuko uyigwaye no gushaka kwihagarika kenshi. Umuntu gasanga ashaka kwihagarika kenshi. Rero mu ncamake ibyo rero iyo umuntu akunda gushaka kwihagarika kenshi biratera ingorane. Abantu rero bakwiriye kubimenya neza, nico bitwa polyurie. Umuntu ashobora kwihagarika rero nk'inshuro zirenze 2 canke 3 ku munsi, ariko tubabwire yuko iyo umuntu yihagarika kenshi mu ijoro ashobora kuba afise ingorane y'amafyigo akora nabi, ariko uko kwihagarika nuko kwihagarika kuzuba no mu ijoro byose ukihagarika birenze izo nshuro. Rero mu ncamake ico ni kimwe. Rero abantu ibyo bakwiriye kubimenya neza, nico bitwa polyurie, no kwihagarika gutyo. Kindi naco nico bitwa augmentation de la soif, cyo bitwa polydipsie, no kwihagarika no kuhejeje kugira kuzurihagarika kenshi bitewe nuko amazi ariyo tuba turiko turasohora mu kwihagarika. Ivyo bituma ingingo, ico bitwa amaserire, uturemangingo tugira inyota, tugira icaka, umuntu agashobora gukunda kugira iminwa yumye. Umuntu rero uko wasohoye amazi cyane bigutera inyota nyinshi, kuko iyo amaraso y'umuntu harimo isukari nyinshi cyane, bituma biha igikorwa amafyigo yawe kirenze urugero, kiyarenze n'ubushobozi, akagerageza kuyungurura iyo sukari yabaye murengera mu maraso. Ibyo bigatuma biciye mu mwanda, biciye mu koyo canke mu mwanda muto, aribyo bitwa glycosurie. Ibyo rero bigatuma ingingo z'umuntu zishobora kugira inyota, umuntu akamana inyota. Ibyo rero uko umuntu yihagarika kenshi niko agira inyota kenshi, iminwa ikuma, ugasanga uwo muntu yamana inyota, agumanywa yihagarika anywa, bigatera iyo ngorane. Kindi naco bitera ico bitwa augmentation de la faim. Umuntu gasanga afite ico bitwa polyphagie. Iyi polyphagie no kwiyongera kw'inzara nyinshi ku muntu mu diabetike, aguma afise ingorane yo kurya, agashaka kurya kwa kundi yihagaritse. Niyo agenda kwihagarika, arihagarika amazi bitewe nuko amafyigo ariko arayungurura isukari y'umurengera mu maraso. Niyihagarika amazi biratera inyota mu ngingo, ashake kugumanywa. Uko ariko arihagarika n'ukuntu ariko arashaka kunywa, ibyo rero birafise ico bibyara. Iyo sukari iriko irasohoka mu mubiri ari nyinshi, biciye mu mwanda muto, kandi ivamwo inguvu, ivamwo n'ibindi byo gutunga umubiri. Ibyo biratuma iyo sukari uko iriko irasohoka cane, hari igihe binasohokana n'ibindi by'ubunyunyu n'ibindi. Izo mbaraga izo nguvu ziriko ziramuheramwo, zimutera gusonza, ingingo ziwe zigasonza, umuntu akaguma ashaka gushaka kurya. Ibyo rero birabitera. Niyo mpamvu iyi ndwara kenshi yitwa ngo ni maladie de 3P. Ni indwara irangwa na P zitatu, niyo polyphagie na polydipsie. Ushaka kwihagarika cyane bikabyara inyota nyinshi, bikakumaramwe inguvu, bikagutera kuguma ushaka kurya. Kindi naco ni sensation de faiblesse et de fatigue.
ivyo bitwa sitene. Umuntu ashobora kwiyumvamwo uburuhe bwinshi, intege nke, umunaniro mwinshi cane. Niyo mpamvu kenshi abantu barwaye diabete akunda gushaka yoruhuka, yoryama, akagumva yoguma amenga yiryamiye. Rero ubwo buruhe biterwa nuko n'uwo munaniro biterwa nuko isukari mu bana nke igumira kirasohoka, kandi ariyo yatezwa kuzana inguvu mu turema mu maserire, bigatuma rero umuntu yamana uburuhe, intege nke, kumva ashaka kwiryamira, ikaba ingorane. Ikindi naco ni perte de poids, no gutakaza ibiro. Umuntu ashobora gutakaza ibiro cyane cyane tubwira abantu ko uko umuntu kuvuga ngo uko umuntu ajya cyane, ariko nuwa ngo mu diabetic arajya cyane, ariko muri uko kujya cyane ibyo ariye cyane cyane nk'ibirimwo nk'ibinyamasukari, umubiri ntubikoreshe ngo bivemwo inguvu. Noneho umubiri bikawusaba kugira uronke inguvu, kuko inguvu ziva ahantu hatatu: ziva mu mavuta, ziva mu binure, ziva no mu bintu bisose. Kwa kundi rero yamaze kugira ingorane yo kugira isukari yaba mu banyu murengera, ivyo bitera ingorane nyinshi. Iyo ariye arajya cyane kuko aguma ajya buri kanya, ariko ya sukari ntikoreshwe n'umubiri ngo iyo sukari ngibe yovamwo inguvu ntiziboneke. Ivyo bigatera ingorane ikurikira, bigatuma umubiri ugenda gukoresha amareserve, ibyo wari warastotse bigizwe n'amavuta n'ibinure. Iyo rero biguma bikoreshejwe n'umubiri, haragera igihe ko diabete uyibana imisi, haragera igihe ivyo binure n'amavuta byari biri mu kigega c'umubiri bigenda bigahera, ugasanga rero sigaye bigoyigoyi, intege nke, nta nini bidogira, ntiwokoropa, ntiwovoma, ntiwoteka, n'ibikorwa ukora ugasanga n'uburuhe gusa. Ivyo rero biterwa n'ivyo. Ivyo rero bigashobora gutuma umuntu aratangura kuza aronda, biragenda gutyo. Ariko tubabwire icitonderwa nuko muri diabete ya mbere imwe twabigishije mu cigwa giheze, diabete y'ubwoko bwa mbere yanditerwa nuko pancreas yabitwa endocrine idakora umwambiro witwa insuline, canke igakora muke, bashobora gutuma ushobora gushira kuri gahunda isukari neza. Ntuvuga ngo umuntu aho niho umuntu ashobora kugira, harashobora kubaho umuntu ashobora kukonda, umuntu ashobora konda byihuse muri ubwo bwoko bwa mbere bwa diabete. Ariko diabete ya kabiri yindi iterwa n'umuvyibuho w'ikirenga, yatewe n'ibinure byinshi wariye bike, umubiri ugakoresha bike, ibisigaye bikibyara mu isukari, ibintu by'amavuta menshi, amasukari menshi. Tunababwire yuko n'agahinda nako karatera diabete, ariko n'umuntu agira agahinda kenshi nako kakabimutera. Rero niyo mpamvu hano umuntu wese akure kumva neza yuko i diabete y'ubwoko bwa kabiri yindi iterwa nuko nuwa ngo insuline irahari, pancreas endocrine kagace ka pancreas kugwa gasha kayikoze, ariko amaserire yawe yanse kwakira iyo insuline kugira ishobore gushira ku rugero amaraso gwiza. Ubwo bwoko bw'iyo diabete rero kenshi iterwa kenshi nuko abantu bavyibushe. Abo mwene iyo abantu babonda gake ntabwo hita bonda nka ya diabete y'ubwoko bwa mbere iyo umuntu afise ugwagasha rudakora insuline. Mu ncamake rero ni ibyo nibyo bimenyetso muri rusange umuntu ashobora kurebera ko akamenya yuko diabete yamufashe. Diabete rero igira ibindi bintu byitwa ama complication, ni kuvuga ngo ni ingaruka zo kugwara diabete. Kenshi abantu bagwaye diabete ntabwo bicwa niyo sukari, bicwa nuvuga ngo nibyo bitwa ibyuririzi, canke nuvuga ngo izindi ndwara diabete kwega. Izindi ndwara diabete kwega ukuntu yonona umubiri, kunituma hari izindi ngaruka mu mubiri zigenda ziraza. Kenshi ni nabyo abantu bivuza ugasanga nibyo bibabangamiye, kandi diabete ubwayo sukari naho nayo ari ngorane, ariko siyo kenshi yica abantu ba diabete. Rero mu kiganira kizoza tuzorebera hamwe izo complication zihe, izo ngaruka ziterwa na diabete. Imana rero iduhe kumenya, iduhe n'umutima wo kwikingira gutinya. Ubwo ari abantu badatinya batinya babonye. Imana rero ibiturinde, iduhe kunguka ubwenge mu izina rya Yesu.